Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira kuri runo rubuga tubandanya kubacishirizako amakuru aba ariko aragenda avugwa. Amakuru yacu rero tugiye kuyatangurira mu gisata c'umutekano. N'ibiki biriko biravugwa mu gisata c'umutekano? Inyuma yaho batangarije ko abantu 13 aribo basize ubuzima mw'isanganya ryabaye, abandi 57 bagakomereka. Ivyo ni bitigiri bitangwa n'ubutegetsi, nyamara amakuru ava kuri tere canke Fride vyabereye mu banyagihugu nyine baridoga, abatakaje canke ababuze ababo bariko baridoga. Gaspari Baratuza, uyu ni umuvugizi w'igisirikari c'u Burundi, aratangaza ibintu bigiye bitandukanye. Aravuga ko yabajijwe ku kibazo c'abaturiye inkambi bagizweko ingorane bakagirwako ingaruka n'iturika ry'ibisase ry'amabombe yari mu bubiko bwa Kabaze ya Musaga. Baramubaza imvo n'ivyo bagiye gukorera abanyagihugu baturaniye iyo kambi. Aravuga ko rero ngo ni kambi zigitangura zari zigiye ziri ahantu hiyaguye zitegereye abanyagihugu, ariko ngo bivanye n'ibihe n'ivyo abarundi bagiye baracamwo, bagiye baragenda basanga begera ikambi, ugasanga mugabo bivanye n'umutekano abantu barubatse bashika aho ku rubibe n'ikambi iza gisirikare. Avuga ko rero ngo ikambi kugira ngo ishigwe ahantu runaka canke runaka biba bivana n'umutekano w'igihugu, ngo ikambi ntago ishobora kwimuka nk'uko Gaspari Baratuza, uyu ni Brigadier General, yaciye abishikiriza. Yavuze ko igisoda agikoze igihe kinini cane, aho agikoze imyaka irenga 36, 37 ari umusoda, kuko ngo yinjiye 1989 nibwo yaciye yinjira igisirikare c'u Burundi. Aravuga ko rero amakampi yaragiye ari ahantu hiyaguye, ko abatwara urbanisation aribo bakoze amakosa yo gutanga ibibanza no kwemera ko abantu batura bagashika ku rubibe rw'amakampi ya gisirikare. Aravuga ko rero muri urbanisation aribo bagomba gukosora, bagatosora ayo makosa bagiye barakora mu bihe bitandukanye bari bagiye batwaye urbanisation, nkuko Brigadier General Gaspari Baratuza abimenyesha. Avuga ko rero abo bakoze ayo makosa aribo bagomba kuyatosora, ko igisirikari ico bajejwe ari ukubahiriza amategeko yashizweko, atari ugusambura ayo mategeko, nkuko Gaspari Baratuza abivuga, nkuko yaciye abitangaza mu kiganiro yakoranye canke yagiranye n'abamenyesha makuru. Ibimenyesha makuru bitandukanye bikaba vyamubajije ingene bariko baratangaza ibitigiri vy'abapfuye n'abakomeretse. Uyu Brigadier General Gaspari Baratuza yaciye amenyesha ko abariko barabitangaza ari abashaka guca ivutu abanyagihugu, ngo abo bariko baraduza igitigiri no kugira ngo bace ivutu nyine abanyagihugu bateze umutekano mukeyi, abantu bumve ko bagomba guhunga igihugu c'u Burundi, nkuko ariko aragenda abitangaza mu makuru yagiye anyuragirana atambutse. Mu bapfuye rero murazi ko ibohero rikuru rya Mpimba ryegereye hajya ku Musaga nyine, mu bagizweko ingaruka
n'iturika ry'ikambi, harimwo n'abanyororo bari bapfungiye mu mpimba, harimwo abahasize ubuzima abandi bakaba bakomeretse. Biravugwa kandi ko hari n'ibisase vyinshi vyatowe aho bakinira umupira ngaho mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ikindi caciye cibonekeza ngaha muri rino bohero nukungene hariko haravugwa ibindi bisase vyaciye bisanga abantu muhira kandi no mu mazu yabo, n'imiduga imwe imwe ikaba yagiye igugwako n'ivyo bisase. Bakaba batekewe n'ubwoba ko ivyo bitaciye biturika bishobora kuza guturika mu nyuma. Bakaba basaba inzego z'umutekano kuja kubivana iyo mu banyagihugu kuko biteje umutekano mukeyi. Abantu begereye amakambi kandi nabo baratekewe n'icoba ko ivyabaye ku Musaga bishobora gushikira n'andi makambi, narirya hariko haravugwa ko coba ari igitero cagabwe n'abagwanyi bari hanze y'igihugu, ariko ubutegetsi ntibushime gutangariza abanyagihugu ko ico gitero coba cabinjiranye, caba cavuye hanze y'igihugu bagaturira ububiko bw'ibigwanisho. Aho rero bavuga ko kuri kino gihe ayandi makambi nayo ashobora gushikirwa mu gihe batocunga neza, na cane cane ko bivugwa ko zoba ari indege zitagira umupilote zoba ziriko zirarungikwa, yoba ariko yo yakoreshejwe kugira ngo iturire ububiko bw'ibisase ngaho muri Musaga. Uyu rero bakaba bavuga ko Kamuha nayo ari ikambi ishobora gutagetingwa canke gushigwako tageti kugira ngo ibashe kuba yoturigwa mu gihe ubutegetsi n'igisirikare kitocunga neza ngo bamere magabo nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ni ingorane zikomakomeye cane biriko biragenda biba muri kano kanya. Abasizwe heruheru n'iryo sanganya barasaba ubutegetsi kugira ico bavuze, nyamara bamwe bati kominikasiyo muri DD canke muri CNDD FDD yarabihishe, yarabananiye. Umuntu wenyine aguma aseruka avuga ni umuvugizi w'igisirikari c'Uburundi, uyo niwe wenyine ariko aravuga. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aheruka yandika kuri Twitter yiwe avuga ko ahojeje abahuye n'iryo sanganya, ariko ntaraja ahabona nk'umukuru w'igihugu ngagire ijambo ritomoye ashikiriza abenegihugu, ahumurize abarundi muri rusangi. Bamwe arivyo bariko barikeka ko umuvugizi w'igisirikare c'Uburundi Brigadier General Gaspard Baratuza naho ariko arashikiriza ayo majambo, benshi bakaba batariko barabishima ingene biriko birakorwa. Kominikasiyo ntago iva ku muntu umwe ngo ibe ihagije, nyamara kominikasiyo ivuye mu nzego zitandukanye kandi zizewe, iyo kominikasiyo ikaba ihuriweko n'izo nzego, irashobora gutanga umuti urama, irashobora guhumuriza abantu mu gihe kininiya gusumba ko urwego rumwe arirwo rubandanya kugenda ruvuga ico. Kandi bariko baranenga muri kominikasiyo hari General Prime Niyongabo atwaye igisirikare c'Uburundi, uyu nawe kuva vyaba nta kintu na kimwe yari bwigere ashikiriza. Hakaza kandi mu bushikiranganji bw'umutekano bavuze rimwe gusa, nabo nta kindi kintu bongeye gushikiriza. Aho baravuga Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye canke Pierre Nkurikiye
yategerezwa kugira ivyo nawe ashikiriza, ariko gushika mangaya bikaba bivugwa ko ata kintu na kimwe yigeze ashaka kugira ico ashikiriza. Inyuma yaho nyine biboneka ko ngo abadede ibijanye na kominikasiyo yabihishe, yabinyegeje kuko ntago bayitangira igihe. Benshi baracibaza imvo ziturika. Amakuru rero abandanya kugenda avugwa nayo tukaba tugenda tuyabatohoreza gushika hamenyekanye icoba co niba koko ivyo Gaspard Baratuza uyu mujenerali avugira igisirikare c'u Burundi, niba ivyo ariko aratangaza vyoba ari ukuri koko canke niba ari ibihuha. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone hama ucuja ngaho iburyo ufyonde no kwako kantu kameze k'agakengeri. Mwe mwese mwahejeje kubikora tukaba tubakengurukira cane. Nk'uko rero tuvuye mu gisata c'umutekano, reka tuje mu gisata ca politike. Uyu ni General Alain Guillaume Bunyoni aheruka kurekugwa avuye mw'ibohero. Kuvanwa mw'ibohero kwa General Alain Guillaume Bunyoni vyarateye amakenga, mu vyatumye kandi amakuru agenda kwiragira ubwo habaga iturika. Benshi bari batanguye kuvuga ati kudeta irabaye, General Alain Guillaume Bunyoni bamusohoye ibohero, none hadaciyemwo n'ukwezi ahise ategura kudeta, ahise akora atembagaza ubutegetsi hamwe n'abajenerali bari babiteguranye. Ivyo ntago ari vyo, ntago bwari ugutegura kudeta kuko ivyo navyo vyaravuzwe nyine ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikeka ko Bunyoni nabo bafatanije boba bateguye kudeta, bakaba bati kudeta iratanguye, nuko bagiye bagenda babishikiriza, ariko siko vyari. Ikiboneka rero General Alain Guillaume Bunyoni yavanwe mw'ibohero aja hanze, ariko hakaba hariko harakwiragira amakuru menshi cane y'ivyatumye General Alain Guillaume Bunyoni arekugwa. Bati yagomba aje kwivuza, yatashe ari muri Rusehabaniha, nyamara mu gihe vyari vyatanguye kuvugwa ko General Alain Guillaume Bunyoni yaciye atora mitende, ariko yaciye asohoka ibohero ari muri Rusehabaniha. Ivyo ngo kwari ukugira ngo ubutegetsi bwa Gitega bwerekane ko koko imvo itumye General Alain Guillaume Bunyoni arekugwa ari ukugira ngo aje kwivuza, ko amagara amukitse. Nyamara abasesanguzi baravuga ko bitari vyo, General Alain Guillaume Bunyoni yari yaratoye mitende, ahubwo ngo ni igitsure gikomeye cane ubutegetsi bwa Ndayishimiye buriko burashigwako muri kino gihe. Abashirako igitsure ku butegetsi bwa Variston Ndayishimiye mbere nabo mu mugambwe CNDD FDD, akanama k'inararibonye muri CNDD FDD, abagumyabanga muri CNDD FDD, akagwi k'abagenero ako nako karakomeye cane, karafise ijambo muri CNDD FDD. Ngabo nibo b'imbere ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barashira igitsure kuri Variston Ndayishimiye kugira ngo arekure Bunyoni. Hari igitsure nanone kiva hanze y'igihugu c'u Burundi, abo ni abatware b'igihugu ca Tanzania. Abo nabo ngo bashize igitsure gikomeye cane kuri Variston Ndayishimiye kugira ngo arekure General Alain Guillaume Bunyoni, kuko ngo ari umuntu Tanzania yokwifashisha mu nyungu zabo mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu cacu nyene ciza c'u Burundi. Vyinshi bikaba bigenda bishikirizwa n'abatari bake, kandi Bunyoni akaba yaraciye ataha. Benshi bakaba barabivuze ko amajambo atari makeye muri politike, nayo bikaboneka ko Variston Ndayishimiye arageramiwe. Noneho hiyongereye ko no guturika kw'intwaro ku ntwaro yiwe bitari vyigere biba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose
byose birerekana ukudakwiza, ukudashobora k'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.